en fait Briella numwe mu bakobwa bamaze gutusha umutima wanje bituma nshobora kwisanga ntashobora kubandanya gukora ikintu cyo cyose ntamubona cyangwa ntari kumwe nawe ikintu cyo cyose no kuvuga bon uko n'ubutambutse arakoze abona n'akazi sinari ndiko ndagakora neza muri no miss parce que nafise ingorane mu mutima ariyo iyo ngorane nayitaziriye Briella kubera ko ariwe yari kure yanje kandi akaba ariwe nari nkeneye donc rero nico kibazo nagize rero nyimba ubona naje nkashika ninjira mu kiganiro cy'abanje jewe siyo kamere yanje Briella uriko uramubona uriko uramubona kwanda hapa niko nasikia abahungu bo kwa Banderas abahungu mege mukorana naba ndumwana wa Banderas mukorera umuhungu wa Banderas asije vya gutumye Banderas ngo ashaka kundoka mbiswa wasanga ari Banderas yamutumye kugira aje kutuma jambo sinshaka tulia kwanza subiri sasa mbona msegabiana nuko anitia wivu uko antera ishari ndiko ndafuha ishari ndiko ndafuha raba ingene umwegamira ndiko ndamwegamira nta none twe turacari hahandi nyene ntareka kuzamukora ko ndiko nkora kuri wewe ngaha ikibazo gihari wewe Briella apana kuducisha mu Kamenge canke ndamukunda Briella kandi ntabwo ari bya bindi by'inkundo z'agahararo zimwe usanga umuntu aza kwitamwo atavyazi en fait n'ikintu nicaye ndiyumvira n'ikintu nicaye ndamedita ko kandi maze kucemvamwo wicaye ryari we ko ari bakuruza ugwaye wicaye ryari umve ngo n'ikintu yabanje ngo aricara ngo aramedita we wicaye ryari ndakubaze Briella ndakubaze none umuntu agwaye ntashobora kwiyumvira umuntu ashobora kuba agwaye ariko umutwe uri kurakora yego umutwe niwo wiyumvira rero kugwara ntibisigura ko ntashobora kwiyumvira ega wari ugwaye mu mutwe nyene niyo mpamvu yivira ibintu bitabaho oya ivyo byo kugwara mu mutwe niwo bivuze ariko kuze ubiriza kwanza kuze twege gushika mu mutwe ubu kwanza umviriza ubu je nabi ubu ndiko ndabitahura neza kakagwara kiwe byari yiruke ko Sauda ubu nahaje kuri jewe nyimba bakobwa muri wakarati baba mutumye oya Kiba kunzi banyishu meze hano kandi ni kuze John muvyara wanyu ndabaramukije nyene bivanye naho muri mwiriwe canke bwakeye mumeze neza ndibaza nanje mama wako ndameze bien ndameze neza rero no munsi nari murazi yuko nari mazi iminsi ndondera umuntu jewe burya rero singorane hano sumuntu namba hafi gukora ndi jenyine nko unya kubona bandugitse no kukazi biriko birantera ikibazo ntana ari kuba ndi muhira niryamisha bose nakigonga afise ntabona ko umuntu arwaye je ngaha imbavu ziranja anya bini aha muri mu abdominal ngaha aha ngize ku unya haconda ningorane rero gusa ariko ko bandugitse kukazi ntaco gusa rero bakunzi banyisho meza ntaraje ku telefone ambwira ko ari kwakora ikiganiro na Briella urazi ko naringize iminsi ndiko ndamurondera nari ndiko ndamurondera Sauda murazi je uko byagenze rero Briella narishaka basi ansubirireyo urabasubirire mu nkoko ubona ko Briella ndababona ngabari ariko bakora ikiganiro numva n'umutima wanjye ushimye oh my god what a beautiful girl oh Jesus my god she's so beautiful so cute so sinda yamara haramubwira ko nzi banyisho meza reka tugende beni narashita nani kamera tunde ni ntari ataki atakumwacha nashaka no kumurekura ngo ndawe ko nari n'umuntu umwana mubiza kandaho kunda mushiki nari vipi Go bien. Hivi kila makamera. Sasa Beni, wewe ushakuwa chizi, unaleta kamera hapa mubaki. Tuko tunafanya hiyo kamera. Hiyo kamera yenyewe iko wapi? Ona wewe zimisha hiyo. Akia tafuta Briella. Toka. Simshamaliza, jamaa simalize. Kameramani wanyu ndio aradwege. Ngeoga nikiganda na Banderas. Banderas sasa kwa kila mtu. Oh, nimekubali. Sasa wewe nenda. Wewe bro ni azime pakiti. Nenda. Sasa wewe kuze hivi vitu gani mnakuya hapa? Fresh to man. Niko na pizza sinoya tena kama tukwa tuliongea kama uko hapa. Gaburozi bwawe uracagukora hamwe no. Sasa nubona ko turi mu kindi. Amo kila siku makwa mwasema babuca kandi iryo jambo ndajyanse. Turi mu kiganiro. Iryo jambo je ndajyanse. Turi mu kiganiro. Iryo jambo je ndajyanse. Je nararozo. Je nararozo. Rero icara ngaho nyene rero basi. Nishare hasi nkanda ahubwo mfatse. Briella ora umutipa tasa. Angalie tungane angalie.
hari umuntu yovuga ibyo kandi yarasatse jemo na yarakize tena ariko bavuga ngo yo mbabajwe na ngo mbabajwe na ntuze none je sishobora gutahura ukuntu twego dukora ikiganiro muri wa na karayiti microphone yanje wa karayiti tubimweza tora biki microphone yaba sasa munakutaragiye none bro yutasanga ikiganiro kigomba gihere none bice byayikuca bigenda gute Reshi tu umugabo wari kwandukanye ikiganiro tukagiheza amaboko nawe ukavuga mukavugana ibyo wawe mwe na ntari none nibiki none ibyo nyine nabyinjiramo nanda bakeneye mwe oya je sinkeneye kwinjira mu bintu byanyu nindira kwa none kuze wabuze ibiganiro twe turigira turiya abakera mi asa sondurire saka nturaza umuntu bagiye kurana oya Gabriela narinzi nivyuwe bitugana narinzi nivyuwe siniyakije kubira akije apeni sawe kuna record ton Ini picha tulikuwa bavyakije none ibyo nibikije mu none have ndamubaza oya have ndamubaza rindiye kuze je sishora kwiyumvira ukuntu menga wewe warapanjitse mani burya burozi bwo kwa banderasi bwarakugize nabi none narewe kuma mutwenga je urazi gituma ndayivuze none reka kuri ibintu byo kurogwa dukora ikiganiro cyo muri Wakalai TV naho cuwinzizamwe izindi kamera kandi gira kabi discipline yahe discipline yahe discipline ndagusobanurira tora rero microphone yawe bibanze tora microphone yawe ishike kwanza vizuri wayize nyo microphone uyigumana aho acha nishikie basi akushikia una mikono ama ngombe yararozwe sinzosubira guharira amane kandi iyo jambo ntajyo nkunda nta tena mie wewe unafurahia hivyo anafurahia uchawi basi rero mushigikire basi munkoranire tugukoranire nare tukavugiye rimwe wenda neze tugahurijeko bigoye ubwo murarichanganya zijana niseme ubwo mnanichanganya tuwezi kuchanganya unaelewa mtu anachanganikiwa maana abariko arahura n'ibintu bibi wow ngizimenye neza cendayiko nare ni vitu gani mbona mshikashika sana acha soyoshe sikia kwanza abanza ureke nibo bava mwanya mutawe Briella bakaya kushikashika nubona ari giki nta kamera ubona banza ugumva none ya kamera jirandaba tuza twigire none nari kiganiro unaanza kugumua mtu naye kuzera sanze rukore agize iminkwa neza yego wi afu rero arabivuga abivuga ari serio ari romantique bashamupenda niwe wamukunda awelewi hisia za mtu we mimi naona tu hisia yako wema mke aone kama ni mzuri kwanza mtizame kwanza tena uache kumshikashika tukashalogwa jamani kama nimerogwa na upendo wako hapana mwingine uchawi unaanza tena mimi sipendagi vitu vya hivi kuipenda kutokuipenda sio tatizo lakini yule ambaye anakupenda ndo anaona tatizo vraiment kwanza araje kama mnachanganya urumva Briella yagutera story hariyo ukuntu nkunda gusoma ama commentaire y'abantu nyine batwandikiye abantu marambona banditse ngo mapenzi ndindindi koma hapandi Briella bon acha tuende ku point basi leta mie basi ni baurizi wewe ulikuwa unabasi je urazi rindira kwa subiri kwanza kidogo sasa unaenda sina hizi bintu byiwaje nani sawa waje zivyiwa reka nanje nkori bakunzi ba dufitaniye nawe unsabye iki urashobora kudahira none ikibazo gihari ni iki kwanza ikibazo gihari wewe wazanye kamera ngaha hagati ya jewe na Briella warushaka nde nyamukuru nabinje kurondera Briella harahandi nari bwigenda bigira bino bintu Briella hama zije nawe harahandi wari bwigera ubona ngira bino bintu jewe nanje kibazo nije fise micro kukubaza urumva none rindira Briella uramubonye Briella nikihe kintu wari ufise mu mutwe ushaka kumubwira objectif yiwanje nico gituma nari ndikunda kubwira reka mfate habe ndagufati sawa nta kibazo en fait Briella ni umwe mu bakobwa bamaze gutusha umutima wanje bituma nshobora kwisanga ntashobora kubandanya gukora ikintu cyo cyose ntamubona cyangwa ntari kumwe nawe ikintu cyo cyose no kuvuga bon uko n'ubutambutse arakoze abona n'akazi sinari ndiko ndagakora neza muri no miss parce que nafise ingorane mu mutima ariyo iyo ngorane nayitaziriye Briella kubera ko ariwe yari kure yanje kandi akaba ariwe nari nkeneye donc rero
nico kibazo nagize rero nyimba ubona naje nkashika ninjira mu kiganiro c'abanje jewe siyo kamere yanje Briella uriko uramubona uriko uramubona Kwanza hapa niko nasikia uongo. abahungu bo kwa Banderas Abahungu mege mukorana naba. ndi umwana wa Banderas Nimukorera umuhungu wa Banderas. Asije vyagutumye Banderas ngo ashika kundoka mbiswa. Wasanga ari Banderas yamutumye kugira aje kutuma jambo. Sinshaka no. Tulia kwanza subiri sasa mbona msegabiana nuko antia wivu uko antera ishari ndiko ndafuha ishari ndiko ndafuha raba ingene umwegamira Ndiko ndamwegamira nta. none twe turacari handi nyene ntareka kuzamukora ko nkora kuri wewe ngaha ikibazo gihari wewe Briella apana kuducisha mu Kamenge canke tujishe ino mu kinama mu Kamenge hariya munsi mu Kigobe zahe vuga ico ushaka nyamukuru kuri Briella nguyu ngaha anye simi unamuona kandi jewe namaze kubwira kuvyukuri umutima wanje wamunezererewe muri make basi ndabivuge ndamukunda Briella kandi ntabwo ari bya bindi vy'inkundo z'agahararo zimwe usanga umuntu aza kwitamwo atavyazi en fait n'ikintu nicaye ndiyumvira n'ikintu nicaye ndameditako kandi maze kucumvamwo Icaye ryari we ko ari bakuruza ugwaye wicaye ryari umve ngo n'ikintu yabanje ngo aricara ngo aramedita we wicaye ryari ndakubaze Briella ndakubaze none umuntu agwaye ntashobora kwiyumvira umuntu ashobora kuba agwaye ariko umutwe uri kurakora yego umutwe niwo wiyumvira rero kugwara ntibisigura ko ntashobora kwiyumvira Ega wari ugwaye mu mutwe nyene niyo mpamvu yivura ibintu bitabaho oya ivyo byo kugwara mu mutwe niwo bivuze ariko kuze ubiriza kwanza kuze twege gushika mu mutwe ubu kwanza umviriza ubu je ndiko ndabitahura neza ubu ndiko ndabitahura neza kakagwara kiwe Yari yiruke ko Sauda ubu nahaje kuri jewe nyimba bakobwa muri wakarati baba mutumye oya ntubifatu kandi sabo muri wakarati gusa naba muri wakarati gusa neko maze kubona Sauda yavuye kuri Sauda bona ashaka ashaka abona umukecuru ashaje inyuma Mungu wangu nipishe sasa mimi siniruka ega kunkora kureka Briella ntare si vyiza aho uri kuranteranya sindiko ndaguteranya basi nari karaguteranya navyiboneye c'est sommaire sante ibi nivyo niyumvamwo Briella kandi ndi serious ndi conscient n'ivyo ndiko ndavuga ibi aya n'amajambo ariko arava ni yemera nzoguterera ku rubanza au profond y'umutima wanje for really basi kuze yavuze ngo menga warasaze menga barakuroze baragize gute en fait uburozi bwa basi umviriza basi Briella umviriza abenda kubari Briella ngo gwandoze urukundo ruri acha kunishika kwanza urukundo rwa Briella niko gwandoze nkabura comportement aha nabuze uko nifata nabuze uko nicara kubera ko ngumumenga ndiko nifata nabi imbere yiwe urabona amaboko yanje ndabura nuko na poster nofate aho kuri wewe gushika nk'izisabo nawo ufata poster imeze gute na poster ubona ufata muri kumwe na Briella iyo yibaza yose ko nofata Briella I'm serious ikibazo kindi kije nike kintu kuri Briella ku mubiri wa Briella nike kintu ubona ko ukunda ubwa mbere umviriza ndakunda umuntu afise tank ya Briella ari no kuvuga baruyiza abandi muvuga umviriza bon oya pas te navuze tank te basi uko umubiri wiwe umeze agakala kiwe ngere kameze afise tank nziza kandi araba neza amaso yo ni meza aya mafimbe kuzereka kutubesha focusinga ari ukuntu menga mu maso yanje nshobora kugira ikintu cyitwa focus nkakuraho ikiri imbere kugira ngo mbone ikiri ndani rero ndavye mu marori yiwe ndashobora kubona amaso yiwe ndashobora kubona ingera ameze afite n'inzuru nkunda muri make en fait Briella ari muri qualité za mbere umutima wanje wipfuza niwe muntu niwe mukobwa en fait uravye na taille yiwe nuko nyene wa cameraman ndashobora kuvyerekana yaricaye naho yicaye ngira ngo babona ko arakwiye babona ko akwiye ndakwiyamye je baje kungira publicité ngaho yataye yanje reka loje sinshaka reka kunkorako reka sindakuginzaro nako msingara zirezire ndakwize reka rero kumunkora kuvuga utankorako Sauda wowe wari wakunze yataye yiwe kugira bon ivyo vya Sauda jewe nta nivyo ntabyo twofatira ko cyane Sauda ari kukomesha mpaka kamuita bosi wako Sauda twako turayaganye n'ibintu bisanzwe ko muyaga ibintu bisanzwe none navyivuge ntari mukorana n'umukecuru wose wonye bibarabara oya none nk'umukecuru murondera kwiki hari ukuntu
gusa jewe ndondera kwi urukundo abakecuru urukundo rwa rwaramaze gutsinda rwaramaze gutsinda babakunze benshi batwari ibintu mukuru abakecuru n'urukundo bafise ababibi nibo bambere taye yiwe apana taye na te wayivuze urumva wewe kuze kuko ndataye tubariro nivyo wabivuze ngo kundo ukuntu haremwe urumva ukuntu umuntu haremwe ari muri karite z'abakobwa basi niwe mukobwa yoza imbere mu bandi bakobwa bose navuga ko nokunda je Briella yumvise imitoma natwishe ibintu by'imitoma nyanyana Prince yani yagucitse ubona ntobe waramukurikiye oya ntiyari mwi none rindira none Prince ya vya Prince navyo bije gute ngamu kiganiro ntare rero sasa nawafuha semeza kweli urafushe reka kukwepesha sije bia acha kunigusa sasa vuga utankorako ukora ko si caha bia none kuze ndakubaza ikibazo kera canke nubu unya aho bigeze urumva kera aho naho ubu ibintu biri Briella rindira ndakubare yarasaka urumva nakubarire Briella natubarire none uje gutongoza nakayiga souvenir waje witwaje ko kumuha umuntu uje kubarira kumukunda basi mukugira umwemeze wazanye ko atekeye nta n'umuhi waza mva ndakubwira ikintu kimwe ntare wowe uri kuritiranya ntare uri kuritiranya uri kuritiranya urukundo na bimwe twita vyo gufyina vyo kwiyamira mana urukundo basi tora c'est ça l'amour uru n'urukundo c'est ça l'amour si caméra non en fait ça déborde vyandengeye umviriza vyandengeye bro urazi gituma jewe nabikoze uku unya wanashaka je sinari kuzana kamera Briella nuko contact ziwe bon twarigeze kuvugana igihe kimwe sinzi ko haba ikibazo nyabaki gusa ariko twaravugana nk'abagenzi gusa ariko po umviriza kwanza ndakwirika bakunze bayinyisha mezi akanagashene karanzimfite urakabona karanzimfite ngoma ndakaguhe kubera imitoma wavuze nyuma yayemeye cikamwambika ngaga nambari ibintu wambuye rindira ngoma ndamuhekuze agusatwari ibyo wawe reka bibuze bumpa oya none je namwumviye ikigongo none ku mitoma yavuze nari umviriza ndakubwire umviriza yaba uko yaba ibyo ndiko ndiyumva ariko nawe mwiyumva mwari kuntahura ntare ntibiriga bigushikira bino bintu ugakunda Prince yavyaramushikiye asemeshe kwe awe ndagiye bikiganiro cyane Prince umviriza imitoma kwanza kuza ariko arakuzanira mimi si erega je bakuze ngazi shobora kumwumviriza gukora cyaruzwe none ngahana na kimwe ariko aramba Briella listen to me ndi serious kandi ibintu ndiko ndakubwira sindiko ndafyina umviriza Briella mama Briella yaragowe nayi ninyo kubera ko jewe sikata ni kwa je mukone ndazondiwe mwambiki rega amajambo yawe rega amajambo umviriza nta ibintu byose biva mu kuyawe abadada ba bien bujavire udafisa akanoti brava na churonga kubera ko amajambo yawe mitoma toma je turabasi ndagukopesha zonde bayi yake ni aguhemba bayi yake ni amuhemba we reka nibasamaze gusa reka gukwepa sije reka abana kuvuga ngo reka gukwepa sije misi kwitaji je basi umviriza basi banzureke oya bimbwire gatatu ndakubwiye gatatu ibi uvuze sindagushaka sindagukeneye kandi sindagukunda jewe kubera iki kuna kitu kingine nataka kubera iki utankunda jewe ndagukunda nk'umuntu nyene dukora akazi kamwe cyo kimurazi ko kinezereje kubona uvuze ko nkunda kwanza d'abord ya sindakwanka reka contraire yo kwanka no gukunda biza Briella ibi bintu wewe bifashe nko gufyina kumbure ko yarakubona kamera gusa ariko ndazi neza au profond de ton cœur hari ikintu yiyumvira reka kuntera inkuru ndiko ndavuga ntare Briella yinjiye muri mungu au propos de mon cœur nana kimwe niko ndiyumvira yinjiye muri mungu nta na kimwe wovugira ngaho
kamera juste nta nico niteze kuvugira inyuma ya kamera nta kimwe ushobora kuvugira imbere ya kamera niteze kuvugira imbere ya kamera nta nico niteze kuvugira inyuma ya kamera ndazi ko hari icyo uri kuyumvira igiki ndazi ko hari icyo umutima wawe usigaye mu psychologue rero uri kuransoma ibintu biri ndani jewe uko uravuga ngo hari ibyo nza kuvuga maso n'amajambo uri kwakoresha aranyemeza neza yuko hari ikindi kintu kiko kiripasa muri wewe tafuta hela wa demo watajileta manake na utajileta nikipata hela Briella wewe ndagwaya gashene acha vitu vyako mimi ndio nilileta viache hapo mtajuana na bahevi yake kazi yako